ndabaramukije abarundi mwese aho muri mpera zine z'isi. Ndaramukije abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi. Ego uyu ni Madame Jo mwongeye gusubira guhura mumumenyereye muri Imuhira Media. Uno musi yaronse akazi muri NE Production aho azoza arashikiriza ibiganiro bijanye n'impano z'abantu abaririmbyi n'utundi tugenegene dutandukanye. Mwe muzoguma mukurikirana Madame Jo muri NE Production, muzohamenyera twinshi, muzobona impano z'abantu batandukanye. Ndabasavye mwiyandikishe muri benshi mushigikiri NE Production. Televiziyo ya Madame Jo, manager wayo niwe yampaye akazi, arambwira ati none Madame Jo niwoza ugakora muri NE Production kugira uzurakora ibiganiro. Ahubwo nagiye ndiruka ati manager nturinde umeneka umutwe, jewe ndaje kandi nzoshigikira iyi televiziyo yawe ya NE Production. Rero mwiyandikishe muri benshi kugira dushigikire iyo NE Production kandi twankuraje abantu bose bafise impano zitandukanye. Nuko rero uno musinga ndabereke umuririmbyi mushasha afise impano zidasanzwe yitwa Bado Bado. Niwe nariko ndumviriza indirimbo ziwe naguma ndazisubiramwo mu gikonere ko ndateka nguma ndazitamba, naswe no kuzigiza ivyo kurya gusa kubera umunezero w'indirimbo za Bado Bado. Nimukwirikirane vyose ndabashirire ahabona. Reka rero tumwumvirize Bado Bado, mwumvirize Bado Bado wariwe. Mukumviriza kashire ko irori kwanza. Ndamwumvirize namwambariye irori no byinjira. Na 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 na. Bado Bado Imana ni meza gira nzugurira agakinga papa, mama ndamugurira agatenge, umuryango ndawuteza imbere, nzoshigikira imikino n'imico kama abaririmbyi abanyamideri n'abatamba, hama baserukira Uburundi mu mahanga maze bagaruke batahukanye amakamba. Nzofasha abana bo mwibarabara, abapfakazi n'abanaho nikora, imfuvyi nzozihagararira, abashonje nabo nzobafungurira. Isindoto zo kuba gentleman, isindoto zo kuba gentleman, isindoto zo kuba gentleman, ateza imbere igihugu. Isindoto zo kuba gentleman, isindoto zo kuba gentleman, isindoto zo kuba gentleman, yeah, ateza imbere igihugu. Masakunda nabona ekunda vyemeye beni kuki nakubona kubakira ama SMS narandika baby gaper nizashika barancha mazi narikinazi baby ganarakubona ndicyuziyo nahora narifuti cyo nokora sinde cyo yo nahora ubu ndi mu munyenga ndigenga gatwenga nakinye make nyinshi baby, murana benshi kandi baby, ariko kuva muye nawe ndi fine uri fine umukino wa nyuma. Purify now, oh babe, purify now, purify now. Sometimes I would CB Music. Bado Bado
wanje yatanguye umunsi mvuka, umugongo wa mama nawufata nk'ishuka. Episode ya mbere nayikinye nkivuka, everyday uko buke sinigera nduhuka. Episode zanje zanditswe n'Imana, amakata yose nera yapanzwe n'Imana. That's why hari picha dukina bikanka, tukibaza ko twaroswe kandi tarazipanga. Ntucike intege ibintu niko biri, ubonye etaje y'ikirere bamwo babiri, hariko warabiwanyu kujya kabiri, akaruri mukakabamwo muri kibiri. Haragasene keza kagiye kuza, haragakamye suni keza kagiye kuza. Weba hasra umurasta, kora wihata, pambana pambana. Sinema yanje, sinema yawe, sinema zacu zateguwe n'Imana. Ubuzima bwanje, ubuzima bwawe umepangwa na Mungu. Sinema yanje, sinema yawe, sinema zacu zateguwe n'Imana. Ubuzima bwanje, ubuzima bwawe umepangwa na Mungu. Uyo ni Bado Bado. Sinema zacu, sinema yawe zateguwe n'Imana. Wowe uguma upambana pambana pambana, hari umunsi Imana izo gukinira agakarata keza. Ntiwihebure. Abantu barashaka kukubona bakagukengera, cyangwa abantu bakavuga yuko ntacu uzovamo, cyangwa bakakubwira yuko wavutse ahantu hadashimwa. Mugabo hari umunsi Imana izo gukinira agakarata keza, ivyawe vyose bigatangaza ababibona. Sinema yawe, sinema yawe, destin y'umuntu itegurwa n'Imana. Courage mu vyo urimo, ntucike intege mu vyo wumva, ntucike intege n'ivyo baguca intege. Wowe komeza upambana upambana, isinema yawe izogira iherezo ryiza. Uwo ni Bado Bado, vraiment aduha impanuro. Murumva ko indirimbo ziwe ni indirimbo zidasanzwe, ni indirimbo zitambika, ni indirimbo zumvikana. Gusa ico ndabemereye nuko nzorondera Bado Bado nkamubaza iyo inspiration ayikura. Urumva ko aririmba indirimbo z'amajambo meza cyane, indirimbo zo guhanura, indirimbo zo kuremesha. Nzomurondera. Yego, hari abantu vraiment mumbabarira abaririmbyi muri aba artiste mufise ama inspiration atandukanye, mugabo hari igihe musanga mufise umudiho mwiza, mugasanga mufise umuziki mwiza, mugabo amajambo muririmba vraiment twebwe abahumure kweri naduhumuriza tuca ducika intege ngo mbega abana bacu ariko bumviriza ayo majambo. Nihendero nikihe kigwa turiko turabaha. Mutubabarira abaririmbyi, turabakunda, turakunda impano zanyu, mugabo rimwe rimwe bamudukomporeza utujambo twiza, utujambo turidu, utujambo tudakomeretsa imitima y'abahumure nk'abatwebwe nka Madame Jo. Utujambo tumwe Madame Jo yonezerwa indirimbo ziba ziko zirumviriza abana biwe. Nuko rero murakoze cyane gose. Uyu yari Madame Jo wa Imuhira Media, ariko ubu no munsi ariko akorera ikiganiro muri NE Production. Nababwiye yuko nzoza ndababwira impano z'abantu benshi batandukanye, abaririmbyi n'utundi tugenegene. Mwe mugume mukwirikirana gusa muri NE Production, mwiyandikishe muri benshi muzoryoherwa na Madame Jo. Nuko rero ndabasezeye, ciao.